Gitega nayo nyene turayizi dusanzwe tuzi ko n'umunsi n'umugwa mukuru wa politique ariko kandi yo yagumyeho yasigaye. Gitega yo mamuko yawe yaje gute? Burya rero Gitega ni izina yahawe na Ntare Rugamba. Ntare Rugamba yarafise ibigabiro vyiwe, ibirimba vyiwe vyari Gitega. Tuzero no kuri Bujumbura na Bujumbura rero nko bivuze reka tuyirangirize ko ntiyahindutse yagumye ari izo zina ariko hari abantu bashaka kumenya mamuko y'ijambo Bujumbura cyangwa y'izina Bujumbura n'igituma riri hano mu kiyaya Cimbo. Naragerageje kubaza umuganwa aherutse kwitaba Imana ku mwaka uheze niba ntibeshe yego ni ku mwaka uheze umuganwa Baranyanka Karori yari umuganwa umuhungu umuhererezi wa Baranyanka. Uwo muganwa rero yanditse igitabo gikomeye cyane ndagifite ngaha. Icyo gitabo yanditse gikomeye cyitwa Burundi sur la croix et la bannière. Yafashe ivyo se wiwe yaranditse acara vyandika kuko se ntiyapfuye aronse umwanya wo kuvyandika. Nawe se wiwe yari yanditse ivyo yabwiwe na se wiwe Ntare Rugamba. Rero ndiko ndamubaza yambari ati ngaha i Bujumbura ubundi hari umuganwa yitwa Kajumbura. Abantu baje bakavuga bati tugiye kwa Kajumbura. No kuvuga ko iyo baje guhemera ibintu urabona kuri Tanganyika burya Tanganyika yamye ikomeye cyane novuga nti yari yo nzira yonyene ihuza ibihugu n'ibindi. Baje no rero hari isoko bagurisha imujumbu cuivre bacavuga ati dushikira kwa Kajumbura. Mbega vyo bari vyo ko ari cyo gituma bace bahita Bujumbura canke bakahita Busumbura. Maze gutohoza bike sinovuga ngo ndashika kuri Kandundura nkuko na maze gushika kuri za Burunga n'izindi mugabo ivyo maze kumva nabwiwe na Karori Baranyanka nongera ndabibwiwa kandi n'umutama yashaje nawe ne mu mwaka wa 2013 yitwa Manwangari Leon nawe ne barahuza ivyo vyimviro na Karori Baranyanka. Gushika no munsi ni ivyo maze gucukura murazi ko ubucukuzi bubandanya. Umunsi nzoronka ikindi yo byaje biva nzohenda ndabakwenda babwire. Yego cyane. Wabuze ikintu baza guhemera kwa Kazumbura cyangwa Usumbura. Guhemera byo barije mu Kirundi. Yego icyo cyane kiyambo baza gusuma. Je nakuze nakuriye ruguru batavuga atarundi rumi bavuga atari Kirundi. Guhemera cyari Kirundi. Je nakuze numva bavuga ngo arahemeye. Yego arasumye yasumye avuye ku isoko ukagurira yavuye ku isoko ukagurira arahemeye yego hajya munagoma ndababwire ko igiswahili cyaracanganye n'ikirundi kuva kera muti cyacanganye gute abarundi niba mutari mubizi bafitaniye ubucuti bukomeye cyane n'abatanzania muti kubera iki bugufi hari Burundi Kigoma usangayo imiryango y'abarundi ivuga n'ururimi gushaka kumera nk'ikirundi igiha n'igihangaza muvugana uvuga ikirundi nawe akavuga igiha cyangwa igihangaza izo n'indimi zitandukanye muga murumvikana nukuvuga ko rero bamye bagenderanira ndetse n'abami barererwa ikigoma baza gutwara bavuye ikigoma kuko bavuga bati kugira ngo umwana ntadeke ntakure ari tambuka zino ntakurire kwibere ntakurire ku kirimba ryohewe azokure ari umwami agwanira igihugu yategeza kujya kurererwa hariya bakunda kuvuga ngo ni kwa Inasenge murazi ko Inasenge umwana ntavyorosha ateza kumureresha igikenye akure ari umwana azi guhiga akure ari umwana w'ingufu akure ari umwana w'ubuzima atamufyinisha nuko rero Uburundi na Tanzania bakuze bafise izo ndimi zifatanye ndetse nagoma ndabwire ko muri cyo abantu benshi batari bazi kubera baza kusuma kenshi mu Burundi ninacho gituma hariya Ingozi baciye bahita Ingozi kuko bahashorera inshato hama gacavuga ati twende kunua Ngozi
niho bashorera ishato. Gishato. Hama rero ingozi cyitwa ingozi, ubundi ni ngozi ishato Mu Giswahili. mu Kiswahili. Wavuze ikintu ca bugufi. Turafise amakuru cyangwa kahise katubwira ko intara ya bugufi yari yi Burundi iranyagwa. Byo bari byo kandi koko umwami Mwambutsa yasize yandikiye amakete menshi shiramwe mpuzamakungu ONU arisaba ko irya ntara yugaruka igasubira ku Burundi. Byo bari byo. Nivyo cyane intara ya bugufi yari hoze iri ku Burundi. Ndetse itwagwa n'umuganwa w'umushubi agenywe n'umwami w'u Burundi. Gushika mu myaka 40 uwo muganwa yaraza muri ya miganuro nababwira kuza gushengera ibwami Muramvya yarashikaye muri ya retraite canke muri yego yamire nababwira. No kuvuga ubugufi yari ku ntara y'u Burundi. Byagenze gute? Yagiye kuva ku Burundi itariki 30 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 919 ku masezerano bakunze kwita ngo Ordre millénaire. No kuvuga amasezerano yasinywe n'abashikiranganje babiri, umwe w'Ububirigi uwundi w'Ubwongereza, Pierre Horst akaba yari umushikiranganje w'Ububirigi, Millénaire nawe Vicomte akaba yari umushikiranganje w'Ubwongereza. Bumvikanye kugira ngo Ububirigi butange bugufi, hanyuma u Rwanda narwo rutange Gisaka, kugira ngo abongereza bagira umugambi wabo bari bafise ngo umugambi wabo kugira ibarabara ry'indarayi riva i Cape Town no kuvuga muri Afrika y'Epfo rigashika i Cairo no kuvuga muri Egiputa mu Misiri. Hanyuma rero bati ni muduhi intara kuko tubona ko iyi ntara ariho hazoca iryo barabara, hama natwe ico tubafasha tuca tubaha ibibanza ku kivuko ca Dar es Salaam, tubahe n'ibibanza ku kivuko c'Ikigoma, tongere tubahe no gutwara no kuvuga kuba umuyobozi w'ibarabara ry'indara yiva Ikigoma rigashika Dar es Salaam. Ivyo bibanza nivyo bita les belles bases, Belgium bases, no kuvuga n'icongereza. Hanyuma rero Ububirigi buratanga iyo ntara, ivyo bibanza burabironka, bubironse burabikoresha gushika mu mwaka w'1963. Kubera ababirigi bagiye birukanywe n'abarundi, ntibagize ico novuga ntibagize gusubizanya, bimwe tuvuga remise reprise, abarundi ntibabimenye. Ivyo bibanza ntibasubiye kubironka ko uburenganzira. Usha bugufi buguma ari muri bugufi buguma hariya. Ni u Rwanda guma mu Rwanda. U Rwanda oya. Umwami Yuhi yaragwanye cyane baramusubiza Gisaka. Kuko wa mugambi tabaye w'indarayi n'ibindi. Yego hamaze kugera mu 2023 mwaka w'1923 umugambi waranse. Abanyarwanda bati mudusubize intara yacu. Barayibashubije. Ariko barinze kugwana. Sinova ngo baragwanye, baranditse amakete barashwana barashika kure, ababirigi barabona ko ari ibintu bikomeye. Mu Burundi naho ntivyabaye. Ariko makete umwami Mwambutsa yarayanditse. Yagiye kuyandika yatevye. Hari novuga abarezi, les régents mu Gifaransa, uwitwa Nduwumwe na Karabona bari bareze umwami, kuko igihe bayitwara mu 1919 Umwambutsa yari umwana. Umwambutsa yari umwana kuko mwibuke ko yimye mu mwaka w'1915. No kuvuga ko mu 1919 yimye afite imyaka 3. No kuvuga ko yavutse mu mwaka w'1912. No kuvuga ko afite imyaka 6 gusa. Wewe ubu rugamba ntabwo ari gushobora. Yagiye kwandika mu 1946 avuga ati intara ni muyitugarukanire ni iwacu, mugabo kubera nta nguvu yari afise muti ni kwika atarafise inguvu igaba ari mwata abanyamabanga.
yarasigaye afite abanyamabanga b'ibishishungwe bishiriweho n'ababirigi. ni ukuvuga ko bubaha cyane abazungu ntibubaha umwami, kandi n'ibyo umwami yabisaba abazungu nyine yabisaba abazungu. Urumva nta rugamba rukomeye yakoze kugira ngo yarabuze abantu bamufashe urwo rugamba kugira ngo bashobore gusubiza iyo ntara. Iyo ntara rero barayigumya, amasezerano ntiyafudika, arabandanya. Mugabo uno munsi byokunda uno munsi muri Republika tubise twikukiye kandi dufise jewe sinkina politike naragize science politique mugabo sinkina politike. Ivyo byova mu biganiro bakaraba ingene navuze neza ibiganiro atari ingwano. Igituma mvuze atari ingwano kuko igihe bafutiye ingingo yuko atagihugu na kimwe kizosubira kuja mu bukoroni mu mwaka w'1956 niba ntibeshe gatoya, iryo tegeko ryavugize riti imbibe uko zaciwe n'abakoroni ntizizohinduka. Nukuvuga ko no munsi nta gihugu na kimwe gifise uburenganzira coshigikwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ngo gisabe bahindure imbibe, kuko aha Afrika yose byaracanganye, bagiye bariba intuze za Kongo, za Angola, za Nde, usanga hariho ubuce bagiye baratwara, si mu Burundi gusa, ku buryo bavuga bati nibigumu uko byagenze. Kumbura bafise igituma babikoze gutyo, bavuga bati reka tubireke bigumuko kugira ngo bazokame hari kutumvikana. Uno munsi rero bugufi habaye ibiganiro vy'ukumvikana cyoshobora gushika, canke naho batawushubije bugufi ya masezerano akaguma ajya mu ngiro, kuko ibidandazwa by'abarundi ku kivuko cy'i Dar es Salaam birariha, ku kivuko cy'Ikigoma birariha, ku ndarayi ziva Dar es Salaam gushika Kigoma birariha. Nta muyobozi atwara ikivuko cy'Ikigoma nkuko byari masezerano umurundi ariho. Murumva ko n'ibintu boganira cyangwa ngira ngo baramaze kuganira. Urumva abanyepolitike sindimu hariya hejuru mu ntwaro kugira ngo numve ibiba, mugabo ni ibintu byoshobora guca mu biganiro. Ariko kimwe gusa cyabaye mu mwaka wa 2014 umukuru w'igihugu yaragiye gushinga uburimbi hariya igiteranye, kuko bugufi ni igice cyo bugiye kuraba n'igice cyo kuri Muyinga, nagace gatoya ko kuri Muyinga ku ruhande rwa giteranyi. Umukuru w'igihugu yaragiye arashinga imbibe. No kuvuga ko muri icyo gihe ibintu ntibyoroha cyane, kuko urumva ushinze urubibe wawemeje uburimbi, nako yashinze uburimbi. Ni kuvuga ko yemeje ko imbibe ari yizo. Urumva ni ikibazo cyo gusubira kwiga neza atandura irimo kugira ngo barabe ko ibintu bishobora gutungana, atari uko nibyo koroha cyane byo haba ndetse bitera n'impane. Nuko rero ibintu byifashe aha. ndashobora kubereka ako gace ka bugufi aho kari ku ikarata y'u Burundi, naho gushika no munsi katakiri gwacu, mugabo ako gace koko kariho. Nuko rero bugufi yabaye uko gushika no munsi ibintu byifashe uko twarayihevye kuko ntabayirondeye. Uravye ukaraba izo ntara zitanu mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye n'imibereho y'abantu, hari ico kaniko bugufi. Rero tudavuga duti mu bijanye n'imibereho y'abantu, mu bijanye n'ubutunzi, hari ico izino ntara zishobora kungura igihugu mu mibereho y'abantu n'ubutunzi. Icyo ni kibazo cyiza cyane. Ubwa mbere na mbere kugira ngo utunganye intwaro ishingiye ku butunzi, ugabanya intara. Reka ndabereke iki gihugu duhana urubibe, icyo gihugu gihanira intwaro ya demokarasi ya Kongo, gifise uburundi 82. Ni ukuvuga ko gifise uburinganire burenza imiliyoni 2 kwa kilometero kwadrato. Uburundi nabwo bufise kilometero kwadrato
ibihumbi 27,834. Mugabo Kongo mpegeye kubabwira ifite intara 26. Ni ukuvuga ko intara imwe ya Kongo ingana n'u Burundi butatu. Nibaza ko mwumva iyo shusho ndiko ndabaha. Rero ivyo bituma habiki. Ubwa mbere bituma ibijyanye n'amafaranga bidasesagurwa. Guhemba ababura amatari 18 n'ababakorera murumva icyo aricyo n'ibikoresho byabo zose. Wumve iyo bavuze ngo cabinet du gouverneur no kuvuga buramatari ni n'umwunganizi wiwe n'abahanuzi biwe n'abantu batari munsi ya 15. Ucu ufata rero n'ivyo bakoresha byose ucu bigwiza na 18 aya mafaranga mu mbanganiye ucu bagabura usigarana intara zitanu. No kuvuga ko uhejeje kuronka amafaranga uziganya y'ababura amatari 13. Aho nshatse kuvuga kubijyanye n'ubutunzi. Kubijyanye n'ubutunzi kandi iyo uri kuratanga intumbero y'ibikorwa mu iterambere ry'igihugu ugafata ugabanije abantu biroshe kubwira abantu ivyo bakora. Murazi ko no mu ishuri mwarize mwese bavuga ngo ishuri uno munsi bavuga ati ishuri ryiza ntirirenza abanyeshuri 32. None kwikatagira ijana ni kugira ngo bashobore kumva bamenye. Iyo ubwira bake barumva kandi bakamenya. Ibyo ni bijyanye n'ubutunzi. Kubijyanye n'imibereho. Kubijyanye n'imibereho abantu bazoyoboka umubura amatari murana ko ari umuntu azoba akomeye intara zitanu azotanga amategeko ku buryo novuga nti abantu benshi bayoboka umuntu umwe bashobore kumva kumwe bimwe nababwira ingene igihugu gishobora kuba gitunganije. Kubijyanye n'intwaro umubura amatari azoba afise ububasha nk'ubw'umukuru w'igihugu. Ni ukuvuga kwa buramatari hazoba hari ubushikiranganji buri mu gihugu. Ni ukuvuga umusitanteri wa commune azoba afise ubushikiranga abantu baserukira ubushikiranganji buri mu gihugu. Nico bita mu gifaransa no vuga nti la décentralisation de l'administration. No kuvuga gushikana intwaro kuri beneyo. Ukuye gusa ubushikiranganji bw'imigenderanire y'ibihugu n'u Burundi nibwo butazojayo. No kuvuga ko mu bijyanye n'intwaro bizokora kuko buramatari batanu bagiranye inama n'umukuru w'igihugu bizokora kumva ingingo yabatumye hama bizokora ko yihereza abantu hanyuma acagenda kugenzura kwishirwa mu ngiro. Ivyo rero bica bituma igihugu gitera imbere. Mugabo umaze kugira no vuga nti nigenda bivuze mu gasiko bimeze abantu benshi ucu usanga ni nk'ubudumbidumbi ndetse no gutanga amakori. Aho nagomba ndabwire nti hari intara zitopfa zitera imbere kuko ntanze nk'akarorero muri rusansuma yabaye 2008 intara nako commune ya Gisozi ifise abantu 39. None iyo ntara muri abantu 39 abantu bakuze batanga amakori ntibarenga 12,000. None abo bantu bazotanga amakori iyo commune itera imbere. Mugu no munsi bagiye kugira intara imwe aho naca mvuga na Mwaro ukwingana ubona bo shaka gutanga amakori bagateza imbere intara oyaba namba. Mugu no munsi bagiye kugira intara niniya nukuvuga ko abantu bazotanga amakori acaba aja mu kigega kimwe bashobore guteza imbere kubera murazi ko bavuga mu Kirundi ngo isorosoro igwira iyiroye. Nukuvuga ko amakori azoshobora kugwira hanyuma ico ni kimwe n'uburimyi baheze bagire bavuga bati intara yacu mu by'uburimyi dukeneye gukora uko hama duheze twiteza imbere ingoro ya buramatari ibimwe
ubundi zari ingoro ni kuvuga zari ingoro 18 no ugiye kuraba no kuvuga ko intara imwe imwe ndabigawe naho bitajyanye uko nyene no kuvuga ko intara imwe imwe igiye kugira intara zitandatu no kuvuga ko intara imwe imwe igiye kugira ingoro zitandatu za buramatari zahora ari za buramatari buzigiye gukora ibindi bikorwa nimwe ko kugabanya intara ari ikintu gikomeye cyane kugira ngo igihugu gitere imbere. Abayobozi batungana bato bashimire cyane kuri kano kanya muduhaye. Nije ndabashimiye cyane kugira ngo ndabahe ivyo maze gucukura. Simvuze ko nahejeje mugabo ndabandanya kuko umuntu aheza kwiga. Kera bavuga ngo umuntu aratsinda mugabo nta muntu atsinda. Aguma yungura ubumenyi. Aguma yungura ubumenyi. Rero nkuko mubyumvise to turaganira ku bijyanye na zino ntara zitanu arizo Butanyerera, Burunga, Buhumuza, Gitega na Bujumbura, intara Uburundi bugiye kuronsa mu minsi iri imbere. Mwumvise amamuko, mwumvise n'impamvu ziswe ano mazina ariko kandi n'akamaro bigiye kumarira igihugu. Mwari kumwe na Patrick Bajoni nkuru, tuzosubire mu kindiganiro nk'iki naho bye bye.